kuba umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye ari we yoba yaragandaguye uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD. Hari andi makuru rero dutohoje na mu masoko yacu ari ngaho Bujumbura, batubariye ko ku maziko y'uyu nyene y'ikiziga ca Reveriyano Ndikuriyo bivuga ko camaze kuzikurwa aho bari bajanywe ku kirimba, yazikuwe biriko biravuga ko abamuzikuye ngo batoba bamenye aho bamujanye. Ibi vyabaye mu masaha makeyi aheze. Ni amakuru dutohojwe n'amasoko yacu ari ngaho i Bujumbura. I Bujumbura ibintu vyayangaye, baturiye amasoko bivanye n'imyigaragambyo y'ukungene nyene ngo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye ngo yoba yaratumye ari we yateje urupfu rw'uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD. Evariste Ndayishimiye yahiye ubwoba vyakomeye mu Burundi. Muraza kubisigurirwa mu makuru yacu ku buryo bw'idonido. Turaza kurabira hamwe ukungene byifashe muri politiki ngaha mu karere k'ibiyaga binini, aho tuza kuraba ku makuru arimo aravugwa ngaha muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo ndetse no ngaha mu karere k'ibiyaga binini. Turaza n'ubundi kongera tubabarire ku makuru ajanye no kungene mu Rumonge ariko haravugwa amakuru ngo y'abagabo babiri binjije ibitaro mu buryo butemewe n'amategeko, hanyuma nyene baje gufatwa ubu ngubu ngo barengukanywe imbere y'ubutungane. Murabizi ko mu Burundi ibijanye n'igitoro byaramaze kuba ikibazo gikomeye cyane. Mu Burundi baridoga ko igitoro caduze cyane, irafise igiciro caraduze bivanye no kungene igitoro cabuze. Hari abagikura iyo mu mahanga bakakidandaza mu kinyegero, gusa nyene bakakidandaza ku giciro gihambaye. Ama rero ibi vyaje guteza injyane kuri abo bakinjije mu kinyegero, rero bamaze gufatwa ubarengukijwe imbere y'ubutungane. Turaza kubabarira amakuru yose yo kungene ibintu bihagaze, ukuntu byifashe. Namakuru menshi cyane, namakuru menshi cyane. Amakuru rero amasoko yacu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabo baraza kutubarira ukungene kuri ubu bihagaze. Repubulika y'u Burundi iyobowe na Evariste Ndayishimiye kuri ubu biravugwa ko yoba yamaze kwitegurira ngo kuba igiye kujya mu rugamba n'u Rwanda. Perezida Evariste Ndayishimiye yifadikanyije na perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo kuri ubu rero ngo baramaze gutegura operation idasanzwe yo kuba bashaka kugaba igitero ku Rwanda. Ibi baramye barabyidoga mu myaka itandukanye. Murabizi ko no mu myaka mike iheze Evariste Ndayishimiye ndetse yaje gufunga imipaka ihuza u Rwanda ndetse n'u Burundi. Aha rero akaba yaragirizaga u Rwanda ko rwoba rufasha umuhari wa Red Tabara. Uyu muhari wa Red Tabara ntuvuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi, n'ishaka riri ku butegetsi rya CNDD FDD. Umuhari wa Red Tabara uridoga cane, uridogera ko ibingibi rero ngo nuko uyu muhari wa Red Tabara ngo udahabwa uburenganzira mu Burundi, ngo nabo bashaka kwinjira mu butegetsi bw'u Burundi bagahabwa ijambo. Gusa Evariste Ndayishimiye yarabatewe utwatsi, kuri ubu bari mu buhungiro muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Perezida rero Evariste Ndayishimiye yagiriza u Rwanda ko ngo barufasha uyu muhari wa Red Tabara guhungabanya umutekano w'u Burundi, agashinja Red Tabara rero ngo yaba ifadikanya n'u Rwanda. Gusa u Rwanda ruhakana ibi byose rwivuye inyuma. Ni amakuru rero yaje gutuma Perezida Evariste Ndayishimiye afunga umupaka uhuza nyene u Rwanda n'u Burundi. Murabizi neza ko mu myaka yaheze uyu mugwi wa Red Tabara waje kugaba ibitero mu ntara ya Gatumba, ndetse abatari bake baje kuhasiga ubuzima. Muribuka neza na neza ko ni ingoro y'umugambwe CNDD FDD yaje kuraswaho, ndetse n'abasirikare batari bake baje guhitanwa n'ibitero byari byagabwe n'uyu muhari wa Red Tabara. Nero ibi byose biriko birabera muri Kongo. Muri Kongo niho uyu mugwi wa Red Tabara uherereye. Hama rero amakuru dufise nuko Evariste Ndayishimiye kuri ubu yifadikanyije
na perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo bashaka kugaba ibitero ku Rwanda. Hama rero reka tubitega amaso, baramye barabivuga kenshi cyane, gusa leta y'u Rwanda yatangaje ko yiteguriye gucungera umutekano w'igihugu ndetse n'abaturage. Reka rero tugaruke mu makuru yacu, reka tugaruke kubijanye n'ikungene Reverien Ndikuriyo kuri ubu bihagaze. Twari turiko turababwira kubijanye no ku Kirimba ikiziga kace ciwe cataburuwe. Ngo vyifashe bite rero? Injyane zabaye zose mu mugambwe CNDD FDD bariko baragaba ibitero kwa Perezida Evariste Ndayishimiye, bariko baramwagiriza ko umutambukanyi wiwe ariwe Angeline Ndayishimiye yoba ariwe yahaye ishano uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD. Byakomeye, hamaze kugaragazwa uzosubirira uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo. Bikaba rero bavuga ko yakorewe akagambane n'abari mu butegetsi, by'umwihariko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ni ishavu rero rikomeye, ishavu riraniga mu muryango wa Reverien Ndikuriyo, umutambukanyi wa Reverien Ndikuriyo. Ishavu ni ryose, ubu bariko bararira aho bari ngaho ku Kigandaro. Gusa uko biri bushikirizwe, amakuru turi buze guhabwa n'amasoko yacu uko ari bugende ayadushikiriza ngaho mu Burundi, turagenda tubashikiriza ukungene ibintu byifashe. Gusa nyene twabibutsa ko ikiziga ca Reverien Ndikuriyo camaze gutabururwa, ngo aho yari yamaze kujanwa ku maziko ngaho nyene ku Kirimba. Mu yandi makuru rero nuko tuyabandanirije mu Rumonge, abagabo babiri binjije ibitoro mu buryo butemewe. Biravuga ko nyene bafashwe, baciriwe urubanza rw'ikibirirako. Abo bagabo rero bafatanywe amaritiro 2980 y'igitoro ca essence hagati ya Karonda na Kirwena muri komine Rumonge kuri uyu wa gatatu. Bari bagitwaye Imagara muri komine ya Bugarama. Wari yakiguze, biravuga ko ngo yari yeguye, avuga ko yagiye kukigura mu gihugu kibanye ca Tanzania, ngo kuko gikenyeye cane mu Burundi. Akaba kandi asanzwe ari umurovyi, nawe mugenzi we wisiguye ko ngo yari sheferi yahawe ako kazi. Amakuru rero yatohojwe n'amasoko yacu ngaho mu Rumonge, avuga ko aba bagabo bakaba ngo baciriwe urubanza rw'amezi 5 hamwe. Amasoko yacu nyene yatubariye ko aba bagabo baciriwe umunyororo w'amezi 5 hamwe n'ihadabu z'amafaranga y'amarundi 500, umwe nk'uwakoze icaha, uwundi nk'uwafatanyije icaha. Ibitoro bifatanywe bikazokoreshwa mu mirimo y'iterambere rusange. Uwafatanywe amakarato 158 y'inzoga zitemewe n'amategeko yahanishijwe gufungwa amezi 3 n'ihadabu y'ibihumbi 50. Inzoga yafatanywe nazo zigasesezwa ubwo nyene. Ngivyo rero, ngivyo uko byifashe mu Burundi. Ibintu ntibyifashe neza. Abarundi bamwe baritogera kuba badafise igitoro gihagije mu Burundi. Injyane nazo ntizose muri politiki. Abanyepolitiki ivya Arengiyome Bunyoni ubu ngubu vyarahagaze kuko ari mwibohero. Ubu hagezwe ko by'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo. Gusa nawe bisa naho vyaheze. Iby'igitoro vyo vyaridogewe n'abarundi. Abarundi mu minsi yaheze baramye baridoga bagira bati ese k'igitoro cabuze, kugeza naho n'imiduga yunguruza abazoba barimo baritoza mu bibanza byo mukuru w'igihugu
mu matora y'uyu mwaka. Mbega bazokura ibitoro hehe bazokwifashisha mu miduga? Abaturage abanyagihugu b'u Burundi barashavuye cane, bariko baridoga, barasavye Perezida Evariste Ndayishimiye nk'uko yari yarabijeje ko azobaha ibitoro bihagije kuba yogira ico akoze maze ibitoro bikongera bikaboneka mu Burundi. Reka ndabashimire mwese mwari mudukurikiye mu makuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri iyi mboneshakure. Mukomeze mugirire ibihe vyiza, Imana ikomeze kubana namwe. Amakuru yacu yo nagasaga.